bibazo rero by'ubutunzi si n'ibya politike baranana, ibijanye n'imibano bakanana, n'ibijanye n'ubutunzi rero hoho niho banana cyane kuko ariho hari ubuzima. Ntibemera guhinduka kuko hariho icyo ubu ubateyeko. Nicyo gituma rero duhura n'ibibazo byinshi iyo turiko turatunganya neza ico gisata kijanye n'ubutunzi. Kuko igihe twariko turwanira ivy'amahoro tuvuga tuti dugarukana amahoro n'umutekano mu gihugu, igihe twariko dushaka gutsimbataza inzego z'igihugu kugira demokrasi yiganze, hariho abandi bari babunze ku butunzi gusa baguma birira, twe twasamariye ku vy'umutekano ivya politiki. Uno munsi rero tuhashitse abo bari bahabunze babona ko bateye ku mugina wabo, ni ingorane. Mugabo rero ntibishoboka ko igihugu gishobora gutera imbere kiri mu kajagari, tudashoboye kwitunganya ivyo dufise byose tukabitunganya. Kandi ikindi mwomenya nuko igihugu kidashobora gutera imbere abene igihugu badakora. Kugira bakore rero baragira imigambi, iyo migambi nayo bakayironderera uburyo bwo kuyikora. None rero nshaka yuko no munsi tugira deba, mumbwire muti mwebwe mugira ibibazo bihe canke, kuko hariho ivyo n'abene igihugu bavuga nanje nshobora kugira ico ndabibabwiye ko. Mugabo nshaka yuko twese tujana muri rugamba rwo kugarukira ubutunzi bw'igihugu. Naye mwebwe rero nk'abajejwe ikigega cy'igihugu, mwisa ikigega cy'igihugu kiri wanyu, nagira ikibazo ca mbere tuza kwishura tubanze turabe neza ko je maze iminsi ntembera mu bene gihugu ndaba ngene bameze ngene bamerewe. Ikibazo ca mbere mwebwe mujejwe amahera kugira, kuko jewe iwanje murantega sinigeze niga ivyo by'ubutunzi byanyu. Jewe ndi umunyepolitike, ndi profane muri ivyo, ndiko mvuga rero ibidapanze mwe muraza kunyereka ivyo kuri ko nshaka munyigisha. Mbere no munsi jenje kwiga kuko nanje sinoja ngaho ngo ndiko ndarongora abene gihugu mu mugambi w'iterambere, hanje hariho utuntu tumwe ntumva na bukebuke muraronka akaje ko kunyigisha. Naje rero nk'ubu ndabaza ikibazo vy'ukuri, abarundi barakenye cyane baratunze cyane, ikibazo tubanza kwiyumvira niba bakenye twokora iki, cyane niba birashobora ko twatubita bakene kubera bitunganije nabi atanumwe anabimenye. None barakenye cyane baratunze. Ico kibazo gituma ndakibaza uko ni kubera iki abene gihugu bose biruka barondera amahera baja kubika mu nzu? Kubera iki bose biruka baja kubika amahera muhiri wabo mu mazu? Ico ni ikibazo. Ico kibazo ndababwira ingene nacimbere. Ico gituma banje kubaza ico kibazo nti baratunze cyane ntibatunze. Muganya nasubira kubera iki bose mu mutwe barondera amahera bayakora mu mabanki baja kuyabika iwabo? Ico kibazo rero kimaze iminsi jewe kindimwo, kubera ubwa mbere twarabona yuko amahera nyegeje mu bene gihugu. Tuvuga tuti none kugira apfa mu bene gihugu twogira iki? Dusanga nta yindi nzira, kuko urumva ugiye kuyanyegeza uhejeje kwica itunga, hanyuma tutireka tuyakure mu bene gihugu. Mugabo haheza akanya gatoya nza numva kandi ngo amahera arakenye. None anyikiye kwa Kenye. Murazi mu mabanki twarakagiriye test burya kugira namwe tubaba, kandi burya ijya test twabagiriye mu mabanki yarantirimukije ku mutima. Ndababwira ijya test twageze ku mabanki yarantirimukije, kuko je nari nzi ko umuntu wa mbere honnête yari kubibanyi.
cyasanga amaronetete niho yuzuye. Irya test yaranyimpaye ikigwa gikomeye cyane, amaye ikigwa kinini. Hanyuma rero mugabo turabona tuti none ko amahera asubiye kunyika nibiki. Niho umunsi umwe ndicara ndiyumvira nti reka dufate ko mu Burundi abantu bonyene bafise amahera, abatunzi ari batanu gusa. Niba bari batanu bafise amahera imiliyoni 100 nizo ziriko zirazunguruka mu Burundi, nuvuga lerikidite zihari abantu bazifise ni batanu gusa, muga ni miliyoni 100 bafise. Abo bantu barajanye muri banki niyo bayabika. Hanyuma jewe ntari muri abo batanu ngiye gusaba ideni mu banki, savye credit ibanki irayimpaye, ndagiye ndimye ibiraya nciye nunguka imiliyoni 10. Credit ndasubije ndarishe, credit nakwe muri banki, hama nungutse imiliyoni 10. Nungutse imiliyoni 10 nanje ndagiye mu banyamahera, muri bamwe batanu nanje ndabaye wa gatandatu. Mugabo muri circulation haracari za miliyoni 100. Mugaje nanje narose ubundi umunyamahera ndafise imiliyoni 10. Hanyuma nkajana muri banki, ndajaye muri banki kubera urumva hari kwasirikira make muga ndayafise n'ubundi arafise gwiwe. Jewe nkagenda mugaca mumbwira muri banki ngo yango tuguha gusa ngo ngiye kwitorera miliyoni 10 zanje, ngo tuguha miliyoni 4 ngo hande uzoyaronka. Hanyuma gacinja kwisoko ngasanga ikintu kigwa miliyoni 7. Jewe mfise miliyoni 4 mugabo nari ntunze imiliyoni 10, cyasanga kigugwa imiliyoni 7. Gataha ndarira kwico kintu kirazimvye kuko ntuze pouvoir d'achat ntayo mfise, pouvoir d'achat ntayo mfise. Chagera ndido wako kizimvye, nuvuga ejo noca kabero nkaronka za miliyoni 10 zanje sinzozigarukana muri banki, muce muzintwara abandi bacu bazintwara. Urumva duhuye n'umuntu ndiko ndarira ko ikintu cananiye kugura mugana rifise amahera. Naho nahereye kwiyumvira, iyo ndiko ndazunguruka aha mu gihugu shaka namwebwe sinzi ko ivyo mbona ari vyo mubona, hari igihe naba ngira ngo ndabimirazi, sinzi ko mwe mubibona. Jewe mbona ibintu bishasha gusa vyubakwa. Ndabona du centre turiko turaza hatahora ga centre, ndabona inzu vira en etage ira ahantu mu bitoki kandi gasanga nishasha. Mu minsi yahera naciye imwaro mu Kibumbu wamenga siho nahora nca, nzabona hajya hakurya ya paroisse Kibumbu mbona centre amazu menshi mashasha mwanya mutoya. Ndamagara amatari ahantu havutse ryari, wamenga sinahora ndahabona mugabo ico gihe nabibonye. Nuva ndabona ibintu bishasha. Jewe rero mu mutwe wanje nabwende profane je vya economy ntavyo nize ntavyo. Mugabo mu mutwe wanje nca nibaza burya hari umuntu yokubaka inzu yogura amabati yarayibusa. Ututuzu mbona batacubaka twatundi sempre bubaka twatire zitwara amabati menshi, twatire gasekebuye ubo kare twarondera tugire gutya gusa mugongo tembo. None ubu katsubona aremeraga akamanyagura amabati, inzu twara amabati menshi akayubaka. None yo si dividende. Mugabo aho causa kugira bati barakenye. Nasanze iwacu ni mu rutoki, mugasanga heneke ni gugu bihumbi 12. Nizo za mbere zinyobwa
kurusha musteri. Hanyuma nkumva abantu bariko bavuga ko bakenye, ndiko numviriza ku radio, nivyo ndaza abarundi n'abantu babiyorobetse ndabazi. Afise inka 10 avuga afise utubuguma 2. Agiye kukugaburira inyama ngo turya akajumba. Abarundi ntibemera kuvuga ukuri ndavye mugabo umurundi bacakubwira bati uja kwa mu Burundi agira amaso ntagira amatwi. Novuga twari tuzi yuko dusanzwe turi abantu hypocrite, tuterekane ivyo dufise mu gucugira amaso ukirabira. Ukaza wumva rero ku radio ufise amatwi maremare ubukene buratwishe ku mamedi, mugabo ukaza wumva haheze iminota 10 ngo nimuraba ukuntu ngo inzoga za Braludi zodushikira. None ko bahejeje kuvuga ko bakenye mugabo ashaka kunywa inzoga. Jewe umunsi umwe nashitse ahantu abantu bambwira ngo turanyotewe Mutama. Ni sawa, ni babaye sinzoga mujaka, ni babaye. Hanyuma ndicara turatera inkuru, nza numva ngo ahuri ngaha. Ndababajije mumerewe gute? Ngo inzara, ngo ngaha inzara iratwishe. Ni iyo mwamushonje hamwe nashika ko mutambwe ngo tugurira imikate, mwavuze tugurira inzoga. Iyo mwamushonje ntimwari kurya imikate ubwabe ngo izo nzoga zoturya mu nda. Ni kuvuga iki ni kibazo mwebwe nk'abantu mufise ikigega cy'igihugu mutegeza kwama muri ko muritwararika. Ni urumva yuko jewe ndaraba nkiyumvira. Ico ni kibazo ca mbere. Ikibazo ca kabiri ni kibazo kijanye n'amadevize. Kibazo kijanye n'amadevize naco ni kibazo catumye niyumvira cyane. Nubu ushaka kugenda mu gisagara utembere uza gusanga hari ahantu hariko habera inama irimwo abanyamahanga. Abanyamahanga binjira muri iki gihugu barenzeko mugabo waja ukabona abitwa ngo nabavunjaye amabero doshaje ukayabona muga ntiwigera ubona iryo devize ntituribona. Hagira importation twaja guharura twasanze mu mwaka 1,300 millions de dollars bemporotesheje. Muga mu Burundi officiellement hinjiye amahera atarenga 200 millions. None mbega ayo mabiro doshanje arakorana n'amabanki cyane nakorana n'amabanki? Niyo bakorana n'amabanki ayo mahera begeranya, jewe iwanje ku bwanje narinzi yuko biro doshanje yo ari correct yayo madevize bakayazana muri banki. Je nivyo narinzi ku bwanje. None ubwo amabiro doshanje arakorana n'amabanki ko ayo madevize tutayabona, ba correct ubusa ko tubabona abanyamahanga turababona mugabo ntubona idolari na rimwe. Weekend genda hajya kuri muzunguruke kuri plage zose muza gusanga weekend huzuye abanyarwanda. None mu Rwanda hari amarundi, ayo marundi baba yakuye ntayi wabo baje bazanye basi tureke ko bataza amadolari basi bazanye abanyarwanda. Muri iyo minsi heze fraude yari nyinshi cyane y'ibyo kurya bishora mu Rwanda. Ingozi, Muyinga, Kirundo, ibyo kurya byose byari mu Rwanda. Muga sinigeze mbona ifaranga rimwe gira inyarwanda riko rirazunguruka Ingozi, Muyinga, Kirundo. Sinigeze mbona nari. Uno munsi tuvuga ikibazo c'amahera n'amafaranga nyene rifo ko tumenya ayo mafaranga tuzava tuyahera ngira tugire troke duhebe ivy'amahera. Ico ni kibazo rero kijanye n'amadevize. Izo importation ukazibona mugabo ntiwigera ubona amadevize. Iwanje rero ngene kuri bwawo buhumvyi bwanje kuko urumva je ntavyo nize
jewe sinzi cari c'idolari. Idolari ni iry'umuntu cyane, idolari ni iry'igihugu, kuko je nari nzi ko n'inoti ari y'igihugu atari y'umuntu. None amadolari karaciye ingani nyene nayo amere nk'amarundi mu kugura ikintu ku isoko ugenda utwaye amadolari. Ivyo byose bisabe mwebwe nimwe murya kara inzego z'igihugu ico zokora, kuko nimwe mubizi, nimwave muvuga ngo ntavyo muzi, murabizi. Nimwe mukwiye kurya kara inzego z'igihugu ati kora uku kugira ikintu kimera uku, kuko murumva ko arakamara amazi. Urabona nko uca wumva yuko mu Burundi omwe tunyuruza amadolari arenga nk'imiliyoni 800 twiba. Nuvuga ayo madolari je wanje ndi profane mugace ivyo niyumvira. Je nari nzi yuko ayo ma devise tuyashize hamwe tukayexporta, hanyuma tukayaronka tukayabona muri circuit économique. Je nari nzi ko ari yacerekana ko igihugu kiriko kiratera imbere. Nivyo jewe aho ni wanje sinzi mwebwe, kuko mbona umenga ntibibabaza mwebwe, ari mwebwe mwarabahinga. Je ngaca niyumvira nti none ayo madolari ace yinjira i Bugande aho kwinjira i Burundi, yinjiye i Bugande, yinjira i Nairobi, yinjira mu Rwanda, yinjira Tanzania. Mu Burundi nta dolari na rimwe, no kuvuga ntitwigeze tu exporta tourisme, ntitwigeze tu exporta n'ivoka, ntitwigeze tugira ikintu na kimwe. No kuvuga twebwe ivyo bindi bihugu bicaca vyidugira, natwe tumanuka hasi, kandi ibi bidugije ari bivuye iwacu. Ubwo mwebwe hari ico bibabwira nk'abantu mukora mu bintu vy'amahera, hari ico bibabwira ivyo? Jewe mpora nivugira nti ifaranga mu bisanzwe ni birete. Je niko mpora nivugira, mbesha ntabesha, je mvuga nti ni nk'ibirete y'umunyeshuri. Umunyeshuri yo yarosa amanota, birete barandika ko naya. La valeur ya birete cyangwa diplome iririye n'ivyo wimburiye mu mutwe wawe. Je nari nzi yuko nk'ifaranga rero rikorespondana n'ivyo twimbuye. Mugabo bishobora gushika ugasanga amahera dufise ni make par rapport yitunga twakreye. Nababwiye none usanze niburira 10 million kandi nayungutse. Ibindi mwebwe muba muduhanura ikigega ca leta mu bisanzwe nimwe mu gifise, muamubana mutinwe ko tutabona amahera tuyahigiye gute. None je nimbuye ibiraya simba naremye itunga, niko kintabona iyo birete nirondere amahera yanje. Je ku mwaka ndashobora kwimbura itoni zitari munsi y'amajana 2, antuka ku mwaka je ndimbura sinimbura munsi itoni amajana 2 z'ibiraya. Muga nk'ubu noza kwironderera miliyoni 50 muri bahe kuri konte yanje mwoca uvuga ntayo tuguha, none yagiye ko arayiwanje. Rega nico gituma duca kuyagegeza, yagiye si gwanje. None nimbuye jewe nkirongera amahera miliyoni amajana gahe kashira kuri konte kubera iki ngiye kuyarondera ndayabura. Ni kibazo rero gikomeye. Kibazo kigira gatatu ni kibazo kijanye n'ingurane. Mu bisanzwe jewe ndumugwiza tunga. Ndumugwiza tunga jewe sico kimwe n'abagiye abagwiza bukene abakomisiyoneri babesha n'abagwiza tunga. Je ndumugwiza tunga kuko ndarema richesse. Jewe nari initié projet de développement de champignon, niyo ngira ntangiye kwa karorero. Ngira chaîne de valeur. Hanyuma abantu nigishije kurima ibizino bararima, hama bagashora muri projet. Bararonka imbuto mugaga gaca bashorayo, tukabariha ku kwezi. Novuga yuko twebwe muri objectif tuvuga tuti nta muntu tuzoha amahera mu ntoki,
urashora tukaguha fishe tukakompletera fishe ukwezi guheze tukaguhemba kuri konte yawe turiko tuvyinisha muri cadre ya development communautaire kugira mu microfinance ajwe le rôle novuga wowe ufise konte d'ailleurs jewe n'abakozi biwanje utagira konte sindamukoresha muri microfinance kuko mvuga nti ndaguhembera kuri konte yawe kugira ngo ndabigishe kutazobaronona amahera kuko ndazi gutoja gukura amahera kuri konte ngugiye gusorora urwako kugira yakore kuri konte ugiye kuyakoresha ikintu ushobora gutangira raporo abo bantu ndabona ko bari ko binjiza amahera mugahageze ku ngurane ntibaronka cyavuga ngo garanti mugabo entreta urabona ko uwo muntu ariko akora inactivity amahera agumaza regiriyerema ingurane rero icyo ndamaze kubona yuko abantu benshi bafise ide yo kurema itunga ataragwiza bukere jewe abagwiza bukere mbe murazabona itagwiza bukere nabege ba commissionnaire abakomisiyoneri arafata ari yicariye gaho wowe uri kuguvyo kubira icuya agacaja ugasanga afise inkoni ashoye inka ataragiye mwisoko gacusane bari kwasho umuntu akagenda akakubwira ngo je ndi mugwiza tunga kumbe numukozi wa entreprise yo mu Bushinwa yagwijijirihe tunga yafasirise mukunzanira gusa bijya ujya entreprise yakoze mukana hatunga yaremwe kwe hatunga yaremwe na gato ubwo niho ndiko ndabibona kuko nibo barimo abafrodere bakomeye cyane nibo bahombesha igihugu biteye ubwo birateye ubwo byo mazi iminsi ndiko ndabona muri urugamba rwo rwanira ubutunzi abafrodere abantu banyegeza amataxe ni vyinshi ingurane rero iyo ndabona ko iri ya delamentation mugabo ikibazo rero aho gikomereye nkaza numva amabanki ngo resulta positive nkarondera bamwahaye amadeni nkabagura none iyo nyungu muyikura amaja ko jenzi naho murantega ntavyo nzi je nibaza ko ibanki kugira ivuge ko yungutse iba aramayentere abantu bayihaye none ntibaguhaye entere kuko wabahaye ideni none iyo nyungu muyikura he namwe iyo banki commerciale itransfer yayikuye mbega iyo liquidité yoyo iciye yinjira izoba exporte quand tumenye ko koko wewe exporte kandi wayanzanye no kuvuga naciye nsanga hariho jeu de cache entre BRB na banki commerciale ibyo byose nibyo bikora bitwara bizana méfiance kuko nabwiye je ibyo mvuga ndi mu profane na matière mugaje ni imviro tuvuze tuti réserve de change nationale nibaza ko ruteranya ayo mu banki commerciale n'ari muri banki centrale yose nese réserve de change je niko ndavyiyumvira ibyo nza ndavuga bitari byo gabaza muranyigisha kuko nanje nza ndamenya tumwe urumva mu bisanzwe je sipoza yuko ni aba BCB ifise 5 millions bankobu ikagira 1 million ntuzeye BGF ikagira 500,000 yuko ayo yose duteranya nari muri BRB tukavuga BRB nayo hari yayo duteranije yose gacha tuvuga tuti réserve de change nayo est-ce que twovugisha ukuri ko uno munsi le banque commerciale koko iyo situation zitanga tereke hanyuma tugacha tuvuga tuti none abo bazanye liquidité nabo ko tuyegeranye yose aya CRDB aya KCB aya bankobu aya yose tuyegeranye tuyexporte kuko urumva nahazoza kaja muri KCB agumara y'Uburundi none ivyo biraba ubwo cyanye ni mwamwe exporta mu mpisho kuko irifuko mu exporta tubizi tukabya tuti kwa BCB turaze hariyo ayanganuko mugabo la preuve nuko turamaze kubibona aha mahera yanyafatirwa hanze bakaja kubaza ugasanga na BRB baza mu bandi
ntiyari ibizi que tu as exporté telemonta agafatirwa i Nairobi ku aeroport muramaze kubona amwe ya Inter Bank yafatirwa be yafatiwe Kongo ya Gikomeye yafatiwe Gatumba rumva none ntiyari liquide dore rero burya buntu nibwo butera mefiance gatuma haba ikibazo nibaza ko ico rero berbe kugira ngo rifo ko tuza turavuga ahari amakosa aho mefiance iva je vraiment je suis pour ça kuba ufise warayigeranije ajya amabiro do change yose akazana kuko uri kuraraba biro do change ntizari zikwiye kuba reyelema gukora vagabo je murandaba ndi Tanzania ngiye kuvunja passport bara neza barandikana numero do passport bakamparesi amahera yazanye $200 tumuhaya nkabona resi nkabona ko bavyanditse neza hamwe control ije iboneka gushika uno muzi mwese yigirira ivyo ashaka mugabo je ndazi yuko twogira coalition twese twafuma tuvuga je nayo nibajije nti nta yindi nzira parce que je biro do change vraiment je n'ai pas confiance nanye kubesha n'abantu ahubwo bafise umugambi wo gukubura icitwa devise baja kurinyegeza kuko preve dushake dufate biro do change au hasard ikorana n'abantu duheze tuje kuraba situation yiyo biro do change kuri compte devise turabe situation nimwasanga simwe mwamana nabo kayerema barayazana caje baja kuyanyegeza ivyo vyose rero umva arayajanye jewe aca yangurisha ko meshi gitwa namwe muca urumva je nayaguze nkakuzanira utransfera mu gutransfere kuri to officiel igitwa twose je kwera ndabibona je twariko turaharira na FM na Banki Mondiale je nuko nababwira bo urumva situation objective jewe mba nzitari nkeye mugabo bazi biki je nababwiye muvuze ngo rero ngo devaluation mbega mwaharuye gute jewe kuko mvuga politique je nababwiye nti mwebwe ingorane mufise mupimye ku munzane la masse monétaire franc na masse monétaire devise niyo muharuye muga ntimwigeze muraba yuko muri regio muravye neza je naciye ndabaza ikibazo none ikiro c'ibiraya cogugwa 5000 francs ikiro c'umuceri kiragwa 10000 francs nyereka la valeur économique mu gihugu ni giki plus-value parce que ikiro c'umuceri kiguzwe 10000 ko mu economie di Burundi ciduga urumva no munsi mvuga ngo yarashise uvuze rero ubu ikiro c'umuceri duce tukigura 10000 francs economie mu Burundi ciduga tugije ukuri mwe muri aba economist je nabaza muri banki mondiale na FM nkabona ayanga mutemeye ivyo rero urumva rero mwebwe ntimuriko mukarikira masse monétaire y'u Burundi par rapport aux richesses du Burundi muriko mukarikira ku ma devise nanje fise abasuma bayivye erega nagiye hajya kurondeza niyo bayakuye none aya bavuga ngo mamidi mugaba abantu bakaja kuyagaruka ari likide vyagenze gute abo bantu je novuga nti bariko baragira sabotage économique kuko ntivyumvikana ngere muri aba economist ivyo vyose bikaba muri ko murarorera ukuje erega je hariho nabajije muri mwe bw'abanki ko iki mutigeze muransenya mutubwiye muterega igihugu kiriko kiratembagara tukirorera ukunyene muri aba economist nimwe mubibona mugaje ndazi neza dufate kuko vyatanguye neza na neza 2017 niho vyatanguye kiravuga kubera iki mwebwe muri aba economist mutigeze mubiransenya abo bantu no munsi ni washira $1 kuri 5 shaka kuvuga uti ndarishize kuri 7000 ejo uzosanga nabo bacarisha kuri 9000 kubera ni siri kwibereye ahantu twe tudashobora kumetriza ubwo tuyimetrize ni le banque centrale na banque commerciale dufuze tuti ubu tugira twe tugwanura urugamba je ndazi yuko nta mezi 3 bomara hajya tutabonye stabilité ya ntuze ya marché de change mugabo kubera hakira ko kantu tutaraja ko ngo tukabome abasaboteur nejo bizogenda uko nyene je ndavye ingorane tugize kubera devaluation
jewe na FM namuhamagaye ndamubwira nshaka umbwire tungutse iki je sinkeneye kumbwire ibindi bwira uti ya mpanuro twabahamwe muri aba expert international nimwe mubizi je ntavyo nzi mbwira gusa uti aho twadevariwa twungutse iki je nico nkeneye ngo aguma avuga gusa ngo mugabo ngo mutemeye ngo kugira unification mbarira inyungu twarose ko ubu tworishira kuri 10000 ubu nyene naho twoca desida 10000 hirya yejo bazabashize kuri 12000 je ndabizi kuko ni saboteur économique ni tuwe tuvugisha kuri ya sabotage économique y'igihugu rero ko vyatanguye 2017 qu'est-ce qui indique que l'échec du putsch atariyo yaciye ibandanya de l'autre manière ikaba continuité yo guhenura igihugu birashoboka or rero de banque de subso yanyu ikiza kuri uko kuntu abo bantu bazana liquidité muguga cumenga nabo muyirose pour cacher et non pour y faire entrer dans le circuit économique du pays. Ico rero nico tuzokumvikana ko BRB n'amabanki commerciale turabe ingere twogwa n'ubwo rugamba twebwe irya marché ntuzeye iyi marché noir nta bandi bazoyikasa atari BRB na banki commerciale tugiye hamwe twese twige strategie tuyibome kuko none umunsi amabanki commerciale mwese mwokwemera akaba biro de change nuraza kajya ko bitoca bihera kuko je navuga nti iyo ayo yinjiye muri BRB igaca ifata ikavuga iti nda transfer ku mabanki commerciale banki commerciale mwebwe vous avez droit yuko mugira mwebwe mukeshanje abantu bagaca basanga none uzoja kurirondera idolare rigugwa 5,000 hari haho rigugwa 3 ege bituzo bivamo mugabo tutemeye kugwana ntituzofata ubivuyemo kuko hariho origine yavyo ivyo ni ibintu turabizi ngene bigenda ivyo byose yaba amabanki normal amabanki amaze kuba serieuse ivyo byose ntibiba ni mwebwe mutufasha ugo rugamba rero hajya turacariko twebwe mu bijanye n'ama-enquête twebwe kuko turaba kazoza k'igihugu umva dutegereza kugira gushikaho tuzobaza umuntu umwe wewe tubwire ibi nibiki hamwe tumenya byose zose iri kwiningene tuzizibira ngango murabona yuko nogamba turiba turagwana nasanze nk'ibyo vya fraude sibaye no munsi nasanze ari ibintu bihari cyari bimaze igihe niwe mvuga kese duca twiyareta mugabo je mvuga ntugwaye mugera wa sida ukawumarana imyaka 30 umunsi uri izina bakagupima urumva ntavyo waruzi bagupimye gasaba ugwaye mugera wa sida ubwo nyene ucumenga ugwaye uwo munsi uco pararangara ariko bari maranye imyaka 30 tena twa mu Burundi iyi ngwara ni ingwara imaze igihe kinini uno munsi rero kubera tuyatatse tukayibona ucumenga nyene n'ibintu ibara ryaguye urumva rero kubera ari ibintu vyari organize dutegereza kubikasa rero nta yindi nzira urumva turinjira en profondeur nico itwa twavuze uti imbere ko dufata ingingo tubanza kubona neza ico kintu ca visa iki urumva nk'ubu deja ko bace basubira kuyatwara hanze n'ibyo bintu n'ibintu nshaka kuvuga bo iyo tugira inama narababwira nti banza mugire conscience nationale umuntu akunda igihugu ciwe kuko ni wagisambara ntuzosiganura nena twese tuzogorerwa hamwe nico gituma mwene iki gihe ni igihe cyo kugarukana conscience tukumva yuko dutegerezwa kugira ico dukora kandi turiko turakora ni kuneza y'abene gihugu nico gituma rero ingingo gufatwa zitegerezwa gufatwa hanyuma rero ikintu nababwira mugende mufise icizere twebwe dukeneye transparence dans la gestion des finances publiques ico ni ikintu ca mbere dushaka yuko icitwa la chose de la république la chose publique ibe la chose publique la chose publique rero ntiguma gutya bamwe banyegeza il n'y a pas de cache-cache nous voulons la transparence dans la gestion des finances publiques kugira ivyo bikunde les acteurs des finances publiques doivent être conscients de cela. Il faut vivre votre conscience mukumva yuko on doit
organize igihugu economiquement ku buryo byose biboneka neza. Niyumvira yuko turi mu biganiro na Banki Mondiale na FM kujya Bowazi yabivuze, nta entere nimwe ntacyo twakuyemo, kuko twagiye kugwana ingwano afite tuteize iyo ariyo. Novuga nti mbere washaka yaba ministere ya finance yaba muri BRB ntibabanje banatugirire na etude tubone l'impact, tubone ivyo ari byo, kuko kwataka ugasanga watatse vide. Twe twatatse ingwara itariyo buke. Ingwara réelle ni abo basabota lo marché de change, kuko bose les arguments Banki Mondiale ivuga byose nivyerekeye marché de change. Or le marché de change ijya ngwara ça a été créé par les individus. Un jour n'abajije un spécialiste économiste, ni dites-moi comment gérer l'inflation artificielle. Il y a l'inflation réelle, naturelle, et l'inflation artificielle. Il y a une inflation qui peut être créée par des individus. Par exemple, urashaka kuvuga ngo il n'y a pas de monnaie en circulation. Rero bigacide iti turabe comment dusohora izindi ayandi mahera. Kumbe wa wundi yaranyegeje agahengera bera bisohoye nawe agacasohora agacazana. Kubera n'urugamba nico gituma ari ibintu dutegeza gukora avec une coalition twese tuvyumva kumwe. Urashobora gusanga nko hari ahantu hanyegeje nk'imiliyaridi amajana nk'abiri zinyegeje ahantu, wowe uvuze rero ngo uri kurakombla iyo ntuzeye déséquilibre entre les richesses, kuko hari ntuzeye guverinoma Belgique umunsi umwe namuhaye aka exercice ntimuragakora mu mperezi ruta. Turabe amahera twese abarundi dufise ku makonti. Noye nk'ubu umwe wese akavuga ati jefise kuri konti haya mbuje yose, kuko microfinance amabanki yose akavuga ati je ndavye abantu biwanje bafise amahera nganuko. Hanyuma duce tuca kurabara amasi, duce turaba iyo déséquilibre igenda imeze, kuko iraboneka mugabo qu'est-ce qui indique que il n'y a pas ahantu hari stock amahera nyegeje uwo muntu agaca yenjecta. Urumva rero byose tubikora avec prudence. Mugabo je ndazi neza c'est le résultat du désordre qui s'est créé. Yabaye gushika mbaza nti aba bantu bari bariza. Je kweri ndiko ndakurikirana navuga nti aba bantu bize economic baje je ngira ngo nzohava ndabarusha ubwenge kandi ntavyize. Kuko ngira ngo ko je numva igihugu sika abandi bacyumva. Igihugu gipfuye shaka miliyarderi ntawe uzoyarira. Bisoye twategeza kujera twese tuboya ko turiko tujera ibintu vy'igihugu, amahera y'igihugu, tukamenya yuko je mugamuhora mwumva je ndagira kampanya ntigisha bene igihugu kwe je ndabigisha nti wabuzi ko zijya no tufise umufuka ari gwawe genda kwisa kutabure turabe kuri umugabo. None haje simba nigishije kugira bumve yuko amahera nayigihugu umugoza wumva umuntu dolari zanje ngo ya madolari yanje wewe nayi wawe nkande. Amadolari nayigihugu yaba muri banque commerciale yaba muri BRB yose nico gitwa mvuga nti jewe je n'ai pas de souci amahera ari muri banque commerciale. Kubera iki je mvuga nti twese turiko dukorera hamwe kugira ngo tujere l'économie nationale. Iyo rero niyo mwagenda mufise yo conscience kugira twumve yuko dukwiye gusenyera ku mugozi umwe tugarukane l'ordre dans le pays mu bijanye na gestion. Je Banki Mondiale ubu turiko turaganira na FM mwarabonye ko namwakiriye na Banki Mondiale cyenda kugira oya none simwe mwagiye kudusuka mukatubwira ngo gira uko ngo tutagize uko none je rero ndaderaja cyane ndatonga kubwira nti urashobora kuvuga ngo mpaye yapwi ukampa igitoro cy'amezi abiri ugacuva ngo igitoro cy'amezi abiri gaho hari yapwi uba wamaye. Iyo umpa amezi abiri ukogera ugacuma nk'importa nk'amamashini yo gutransforma ibintu. Nk'ubu dufise projet yo kugira industrie d'affaires. Industrie d'affaires twasanze n'imiburi bizo dutwara à peu près 15 millions. Gatoyi twagize gatoyi kazogira 100 tonnes par jour. Urumva ni 15 millions. Ucumbwira uvuze ngo mpaye apwi ngo tubahaye droit ukama ngo kukwezaya aka industry kawe konyene tuba turagakwiza.
iyo wabongiriye nk'ubu tukaronka industry igira marble ikagira n'igira fer n'ijya y'inzahabu tufate yuko nk'ubu l'industrie d'extraction de l'or tushoboye kwextraire nka 300 kg par mois niho dushobora kuvuga tuti Burundi barashobora guhema turonka 300 kg d'or par mois ico gihe turavuga tuti hariho ikintu tuzoronka après nka inane urashobora kuvuga uti ubu ndashobora kuvuga ko mfise aka reserve de change kan'amezi n'atatu urumva ibyo byose ni ibintu twese tugeza kuba conscious kugira ngo tubikorere hamwe rero ubu turi mu biganiro baze yavuze ngo gusenga ni ivyo Imana yarahejeje kuvuga ivyo ivuga ubu hasigaye action de Rome uranka cyane ukemera wasanga cavuga ngo ndigiriye yego ni ivyo gusa urumva akubwira ngo gira iki wasa ati sawa twaheri turavageko urumva rero ni wewe nyene igihugu ni wewe udesida uti igihugu ndagite mu manga kuko wowe igihugu siguyiwe niyo gitembagaye wewe waca yitahiri wawe ivyo inososusipa y'ivyo wowe uri kurabona anjo barabo muri banki mondiale twariko turaharira ndababwira ko aribo ngo bariko baradusuka hariho umwe yaciye ambwira ngo hewe ngo urazoza uremera ivyo tukubwira ngo igihugu ni catembagara ngo ni uzobibazwa ntuzovuga ngo banki mondiale ngo twari kumwe wewe ni wewe bazobaza igene watembagaje igihugu ati twe turi ngaha prove koseye nimwe muzi ivyo mukora mugabo rero kubera twebwe nyango les fonctionnaires Burundi turi un peu passif burya ntidugira umwanya sinzi ko murabibona les fonctionnaires Burundi ntitugira umwanya kugira twanarize ibintu en profondeur il faut ko tuzaturondera uwo mwanya tukemera tukarara twicaye rege igihugu kugira gitera imbere ahandi abandi baheba nyago wasanga wasinziririye aho wicaye genda muze murabaza Corée du Sud zo za Chine ingere zateye imbere bararabicaye urabona twebwe bavuga ngo imbere yuko nkora nk'umushahara oro umushahara uva mu butunzi bw'igihugu none buzova ahubwo butunzi bw'iruhebwe wa mushahara ugacuba ngo ndabihevye rero nkuko menga hariho uwo bitako kera tukira abana wacumuye wacuvuga ngo mbere sinjya so wihanye bashira mu nda yawe so wihanye nuvuga muri foko dutangura ko tavuga handi twaca twiruka ukaja mu giti kwinyegeza ngo bene wanyu baraza kunyugururira ngo abavyeyi bajyanye umbe higa gukubita uri mu gisaka uba rero nitumenye yuko turi mu gihugu twese turi majeur umwe wese jo muri mwebwe nimwe muba mu mukuru w'igihugu nimwe muba mu mushikiranganje nimwe muba numva twese turi majeur ku buryo twese twategereza kuguma turezona nkuko umukuru w'igihugu sero premier parmi les égaux mugabo cumengo ngo ni vyaneva ngo neva ngo vyaza igihugu ni igihugu nuvuga ngo ni naka si ngo neva ngo yohava ngo twaba dutomboye naho kumbe ariko agwanira ukuri ugacuvuga ngo ubutomboye sawa abagowe mwese mugowe mugorerwa hamwe burohera ngana ntibaba babizi rero tugire iyo conscience hanyuma tugaca tuvane kame mwumva yuko urugamba turimwo n'urugamba rutoroshe icambere vraiment dufashanye kurondera ayo mahera yose anyegeje quelque part arayo yo banyegeje hanze ivyo simbeshere haji buvira kabisa bugi hari amarundi meshi cyane aho hanze iyo kibabaje kumva nk'imiliyoni 50 ugira ngo niya soko yawujirane muhema yimanyovu hajyana n'inyakazi ugira ngo ayo mahera ni mwe nayo kuko umuntu arashobora kuza gusoma mu Burundi w'umutanzania akazana amashiringi umurundi nawe acaja gusoma imanyovu mugabo 50 miliyo muri rya soko y'imanyovu ni yagiye bikibago kabisa ntimuvuye ngo hopfa hano gasanga barabitse 50 miliyo na mahera nyene bagiye batwivye irifo rero ko amabanki adufasha muko duha amaransenyema rega namwe mwebwe murabadeje amabanki murashobora kubona ikintu suspect mukavuga muti aha naho ubutegetsi reka twebwe discrètement dutange izo information baje kuzironderera baziverifie barabe comment traiter cela kuko twese igihugu ni rwacu ntimuhava mvuga ngo abajejwe contrôle ngo serere de contrôle ngo niyo twese tutegerezwa kuba kumwe
kugira ngo dushobore kugwana urwo rugamba ayo marundi tukagira hanyuma tugire synergie twese ayo madolari basi minimum ayo yinjira muri tourisme tubone ko nimiburi muri basi batwibe nka 10% cyangwa 20% muga 80% tuyabone ni ibintu bishoboka twese tugize iyo kampanye nk'uko turiho tugira kampanye y'abafrodere nabonye uko abantu batanguye kameme kubavijira kuko bumvise rezefe cyenda abwire none nk'ibintu gufroda tax interne yumvire nk'umuntu umwe tugasanga yivye 3 miliyari uyu ukimvira none aba bantu bari conscient ugasanga je bambwiye ati kampanya uko bayibona dandi juru bazarose 10 miliyari nye urumva ku bantu uvuga ngo nabantu bari kose akayita umugwiza tunga naho niwe mugwiza bukene ibi byose tutagiye hamwe twese ntibizokunda yuko ubwo rugamba turutsinda none rero mwashikirije katugende tubigirire etude BRB avec best twese tuzogira turabe comment twagira twakora ibishoboka byose hanyuma tuzoguma tuzatagirana amanama ubu tuzoca tugira avec les opérateurs économiques kugira nabo nyene twese tugende turi harmonize tubyumva kumwe kandi ndize yuko bizoca bigenda neza cyane ama microfinance ni musasibirize namwe sasibiriza ryabende gihugu bo ikimumbwe nico giteye ubwo numvise giteye ubwoba ico gishasha tujya two ku muzingi kuko je burya nkwarangira sondage iyo ndi muri sport ndasanga hari kazingi bajya gasanga bifitiye ibihumbi nkasenkanti gusa nivyo bariko barahanahana baguhaye wewe uramukiwe ugacuja kugura urukwavu urumva 100 town wewe urasubije nawe agacaja kugura ka uyu nawe agacaja kugura usanga ari amahera minime mugabe irya systeme muvuze baca baza urumva bose no kuba tujya twitwose ruca tuja kuyabika hariya ngo bazompa inyungu ejo kazusanga wa muntu yazimiye ngira mwarabibonye ahantu hamaze kwiba dosete maniye je ndibuka umuntu hari abigeze kwiba amahera ico gihe umukuru w'igihugu yari yabwiye abaguverineri ati genda mwigisha abantu bose mubabuze hama haba mu guverineri umwe arakoranye n'abakadre ati mumfashe urugamba kugira ngo ntihagire abasubira kwiba bene gihugu hanyuma aba fonctionnaire umva mu ntara nyene barabiheba mugabo azabona umwe yigumiyemwo acaza yarosa amahera menshi cyane aca baratonda aca basororera aba fonctionnaire hanyuma banyoye baca baja kwa guverineri ngo dusororere nawe rero ngo siwe watubujije ngo rabanaka ngo aradusororeye ngo natwe dusororere hanyuma bukeye kabiri baca bayabiba bose hanyuma icantwengeje niwo mu guverineri amaze kubona bari kwamubwira uko nawe yaciye ajamwo discrete nawe nyene bamwivye mu bandi burya rero abasuma jari umugabo naje yagoma ambwira ngo hari inyungu nyinshi gozana ntindakubwire ntabo barindiriye yiwaje kwashika nta banki nimwe ishobora kubuka amahera nkaya ntibikunda kereso business ushobora kuvuga uti wungutse amahera nganuko ntibikunda ngo birakunda ngo jego banyungukiyaya ngo ncadasubizayo aho barindiriye yiwaje ni wawe batarakwiba barindiriye gwaje ntayo zozana haheze indwi zibiri ngo bayatwiye je nari nakubwiye ibi bintu rero tutabigwanije kare aha vyo tubanura turi gushikaho baramparasa amabanki yose shya amahera bakayiba bikagenda uko nyene hore kiya cha ntuzeye cha ma transfer electronique nibaza ko cyo barakiriko aba batamariya nibaza ko bakiriko bariko baragikora nibaza ko kizotora umuti kije mu nzira itomoye igororotse neza aho nta ngorane none rero reka ndabashimiye de votre participation emwe ntawasivye kwe mwaje ngarero ni saje nabonye mwebwe discipline murahise murabasoda amabanki yagiye imbere ama microfinance azagiye inyuma ndetse turacebwira mbo wazo ntiyagiye kwigegeza hariya mugabo amabanki imbere ba chef bakaza baragenda bamanuka nabarafe uko yegereye hagufi ni sawa cyane ndabashimiye kubona mwaje kuko kuguhanahana ibyiyumviro nivyo bituma natwe
tudashobora gufata ingingo mbi. Erega mwene ibi biganiro c'est une façon yo kubuza l'autorité aussi de prendre des mesures qui ne sont pas légitimes. Ugaca usanga rero ejo ufata itegeko ukagira irya loi bancaire ndazi gituma muyibonamwo de la kin, c'est une loi qui est passée avec beaucoup de fanatisme. Ndabizi barariherekeje rirya abambere barashiramwo twabo bagize ngo conseil des ministres irakuyemwo turasubiye gugosora bakariherekeza ari ikintu bita accompagner une loi gushika no muri assemblée burya hari igihe baja no gukorompa irya commission bakavuga ati shirira mwaka birabaho rero iyo autorité atabaye vigila biragira nyene birapasa ariko tuza tureshanja gutya umuntu aba yumvise ivyiyumvira akavuga ati aka kantu muraraba neza akabara kavuze yuko araga kaza konona. Ni byiza rero kugira amaheshanje nkaya ndakengurukiye mwese rero nsaba Imana mushobora byose gumihezagira Burundi kandi ntimugire ubwoba iyo tumaze kwataka ikintu burya umuti ubugira utogwe kandi tugatora umuti w'iki kibazo cy'ubutunzi naho turazoba dufise iryo tunga twamaze kuritunganya neza bien organisé. Si on organise bien, c'est-à-dire c'est facile d'avoir la croissance. Kuko j'ai la croissance ndayita croissance individuelle ugacugira plus croissance individuelle, croissance générale bose bagize croissance umwe wese ukwiwe ni croissance nationale. Igihugu niho kidugana general nico gituma nguma ndondera comment chaque poche doit avoir de l'argent, comment nivyo hajya ndavyiga ijoro n'umurango. Il est vrai, je vois que quand même la bouche a mangé, kuko ndabona ndiko nazunguka bene gihugu sava, et je demande souvent, vous avez à manger? Oui. Et la poche, muga ko ya hypocrisie ntawemera ko afise ihera. Jeje nyene nemera ko ndumutunzi mu bantu bose baba kandi je muramvuga uwundusha itunga na yazane dutare turabe ufise uwundusha, kuko itunga heyere ni itunga ububona wewe rikugira akamaro point. Muga kuvuga ngo office muri yari ngo kuri konte iryo si itunga darabwira itunga nirijya rituma ubuzima bwawe bumera neza na entourage yawe ikamera neza bimeze neza. Je hariho abapeiza bambwiye umunsi umwe bati ngahe wacu umukene ni kinebwe gusa, niba ari umukene wenye ni kinebwe ni kubera iki asho ngaha ngo twebwe ngo turakora kare turafise amahera kwe cange wohegwa ngaho njamvuga nti ndatunze ni sawa kuba ufise aho utungiye atari mu boro. None rero mwese Imana ibahezagire.